aussi nibigiye kuhaba no munsi muri kino kibanza na Nyarya yari muri finale ya musique. Kurundi ruhande turi kumwe na Pasi Emma ahikaza abashitsi ndetse natubwiye nuko amazina n'umugwi wavuga yuko ugiye ahagaragara no munsi ugiye ahabona no munsi ariko wari usanzwe gukora usanzwe dufise aho dukorera hano nyine ku mugenzi tukaba turi kumwe n'ababitsi batandukanye n'abarinzi ndetse batandukanye mu ntumbero yo gushyira hanze uno mugwi twarateguye igiteramo cyane lancement officiel ari iza guhava iba uno munsi kugira ngo bikunde ko dushyira hanze umugwi wacu mwese kugira ngo umwe muri hano kubera ko uno mugwi uza gushyirwa hanze kuri na tariki nyine ya 15 tukaba tuza gutangura isaha 12 z'umugoroba z'amasaha tuzagarukiriza kubera bivanye ashobora kuba byaryoshye cyane ashobora kurangiza duteye cyangwa bivanye biza kubana n'inyeri tuzava turi mu mwanya rero ndabaye ikaze kandi twizere ko muza kubona twebwe muri benshi namwe kandi twakoma asibo nakoze ni Sami nkuko bivuze no munsi ku mugoroba aza kuba ari ijoro ridasanzwe ijoro ry'umunezero ariko kandi riza kuba ari ijoro ry'imibagirana kuko ibiza kuhabera hano nibaza yuko bizoguma mu matwi y'abantu. Tuza kuba turi kumwe na D1 nkuko bivuze, tuza kuba turi kumwe na Esther Nish, tuza kuba turi kumwe na Bojani Bound, tuza kuba turi kumwe na DJ Alan Kid, tuza kuba turi kumwe na DJ Chelsea hamwe na DJ Young. Kwinjira ni ku buntu, nta mafaranga namwe bisaba yuko muza kuza mwese turyoherwe, bisaba yuko muza kuza mwese twishime ariko twitere n'iteka bivanye naho twavuye naho turi ariko naho turiko turaca. Rero n'umwanya mwiza wo kubaza ibibazo abantu bose bari hano barashobora kubabaza ibibazo mwumva mwifuza kubabaza. Mu kubaza ibibazo uridondora utubwira ikinyamakuru canke imbonesha kure canke isamiriza ukorera hamubaza ikibazo wifuza kubaza maze bishure. Murakoze. Nshuti sinakoze ko ijambo cyawose kuri sana mu media twamubiri basanzwe batwaye buja n'ubundi kugeza idea yo kugira kino biro shirahamwe yavuye he intego niyihe yatangiye ryari? murakoze cyane. jewe ndi assistant manager wa buja na business rongowe n'umushinga na ikoneragira bis. Buja na business ni shirahamwe yakombra amadomene menshi, hariho ivy'amahoteli, hariho ububare, hariho sona, n'ivyo cyane. Urumve byose bija mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cyacu. Kubera umaze ibintu byinshi bariha amataxi mu gihugu, ufite n'abantu baronkaho baryohererwa na leta ikaronka umusaruro na nyene ikibanza na createur wigishira amakaronka nawe nyene bose bararonka. Hama yoshira mu yaratanguye sinobesha ico kibazo vraiment sinakimubajije mugabo uri maze imyaka myinshi cyane ikindi avankomeza byaje biva gute gukorana n'abaririmbyi? Ni iki kintu nawe abaririmbyi bashobora kubatera muri kampani? Rero baza ko nico kibazo nawe cishu. Murazi yuko mu muziki ni ikintu gikomeye cyane turave mu buzima bw'igihugu. Abaririmbyi niyo ari ngwano urabona yuko abaririmbyi bashobora guhuza les parties zibiri za chamiranye. Abaririmbyi niyo uri stress uvuye ku kazi uja ahantu nk'ubuje muri karaoke Samira ko aririmba canke Sorora ko avuza gitari canke Roi canke ndabo bose urumva yuko nivyo uvuyemo bica bihera. Nawe uvuye ufata amasanamu ujenga ibyo waciyemo byose. Cyo gituma je nibaza ko umuziki ni ikintu mara cyane mu mibereho y'abantu n'igihugu. Murakoze cyane tubatira mu ndani n'ukuri. Murakoze cyane. Katugire ko Starboy hamwe na Nuyi na Starboy. Starboy leadership sanzwe ndogo ikinyamakuru Star TV 257. So icyambere mwavuze ko mushimiye abamenyesha makuru n'undi muntu yongiye mu kintu
sinigera njye umuntu waca nyene ndidogera mu ibarabara ndakivuga n'abantu bacyumva bivuze ko atari rya mbere mu gitumiye hano ubundi yo mudushimiye muradushimira ibikorwa bitanguye ariko hari igihe bishika ibikorwa birangiye mukadukwepa tukababura ariko sico cyatuzanye hano nibaza ko bitaza kuno munsi nkuko mwadushimiye nk'abamenyesha makuru muza kudusezera neza cyane yes ngerageje kuraba bendi ndabona imeze neza cyane irimo abantu bazi umuziki d'abord reka ndabafelicita abantu bagize kuno kuntu mugahura ibintu bikagenda neza cyane D1 kuri performance live arabizi na Esther Nish arabizi icyo nosaba kwanza abakunzi batatu tuzaza kuraba kino kiganiro nuko no bahamagara bose tukaza kubashigikira ikibazo cyanje ni iki ibyo twara tubona ngaha birahari hahora haba karaoke abaririmba ngaha twarababona n'icyaye ikintu gitandukanye n'abahahora abantu baza kuza muri no show cyanye kubashigikira baza kubona murakoze maze ko twogira ko twishura amace turetse kanacishije ntatandukaniro nini hari kuko mu muziki w'ikibiriraho n'umwe bahora bakora inshuti zacu natwebwe duhari dukora nk'ibyo bakora ariko kandi barunguruje bamwe baja gukorera mu kindi kibanza ariko natwe twasigaye hano naho tubandanya umurimo nyine aza yuko nta bitandukanye birenze bihari bavuga ngo bitandukanye cyane gusumba iby'abandi byose nuko ari umuziki w'ikibiriraho ariko bashaka kumenya kino kintu iyo muhamagaye abamenyesha makuru kuri mwebwe bivuze iki na cyane cyane ko twama tuza kubashigikira ngo ibikorwa byanyu bigere kure tuba twifuza yuko natwe kaya gaciro tubaha ko dushobora kubahereza ku gaciro guhamagara abamenyesha makuru bivuze iki hoho kugira mwiyumvire kubahamagara igikorwa cyabo ni cyahe kuri mwebwe mwamubona na cyane cyane ko tuza kubashigikira kugira ibikorwa byanyu bigere kure ariko hageze ko natwe mu dushigikira ugasanga ikibazo murakoze n'umwanya icyo kibazo umumenyesha makuru ni ikintu gikomeye mu buzima bw'imiziki cyane ubuzima bw'igihugu ni idirisha rishobora gutuma ibyiyumviro bya benshi bigera kure rero umuririmbyi atamumenyesha makuru yizere ko ntacyo bagihari mugabo hamwe no gukora n'abamenyesha makuru ndibaza yuko ari umurimo wo kugera kure cyane rero kwitondera ni ikintu gikomeye cyane mu Rwanda kandi turabasaba ko mutera n'abandi bantu bose kuko inyungu yanyu turayibona mu muryango utuma ibyiyumviro bya benshi bigera kure cyane murakoze kwigumizamo ijambo je nitwa Tseri Promoter nkaba ndi umumenyesha makuru yigenga nkaba ndi umupromoter akorera ku mbuga cyane amaje nafite ibibazo bitatu turazi neza yuko wateguye lancement officiel bibaye na Buja Need Band uno munsi ndashaka kumenya why mwashyizeho Esther Nish na D1 mu gihe tuzi neza yuko dufise abaririmbyi benshi bari hita cyane yuko barimba neza icya kabiri ndashaka kumenya turabona inyuma yanyu ariho ma logo menshi y'ama brand menshi turashaka kumenya mbega izo brand zinga inyuma yanyu zoba ari sponsor est-ce que ari sponsor zo zizakwinza gute mu gihe tuzi neza yuko iyo kintu kibaye sponsor bifite aho gufatira ahanini cya gatatu ndakumenya mbega uno munsi haza kuba performance ikomeye cyane mu ijoro abakunzi b'umuziki ni igiki mubategurira nka surprise murakoze iraza ko twogira ko twishura ikibazo cya mbere kubera iki gucuzinga D1 hamwe na Esther Nish kibazo yo karicu yego icangerageje kwishura abaririmbyi bahari mu Burundi ni benshi ariko kandi novuga yuko umuntu wese agira inshuti ziwe ziri hafi agira abamubangukira kandi mwarabonye ko kino gikorwa kwinjira ni ku muntu peut-être ko abari bo bashoboye kumva ko boza kudufasha na bagenzi bacu nabo dusanzwe dukorana ibikorwa byinshi rero waba ari hano kubera ko abandi tutababona canke batazwi ariko no kubera ko uwo twifuje gukorana nabo canke abo abashoboye gushigikira kino gikorwa kuko twe turi umugwi w'abaririmbyi buri wese agira inshuti ziwe nkuko nawe uri hano ufite inshuti zawe aba rero n'abagenzi bacu ni n'inshuti zacu aba mu buzima busanzwe no mu muziki
ariko ntibisigura yuko aricyo kiba gituma aribo bari hano ariko nuko aribo bari hafi cyane yacu kaza icyo ari kabiri cheke brand ziri inyuma yawe kana cishure okay nuko narabibwa nitambura ubona tujya tushapikira hasi kujya namba business iko makibona fati kujya namba business rongo ino mushinga nayo itwa niragira bisi dufise ibintu byinshi tutegeza kwamamaza c'est-à-dire turafise abantu bacu aya mabrand mbona ngaha yamadufasha misi yose amiporobizi tumaze gukora ama concert menshi ngaha tumaze gukora concert za TID tumaze gukora concert ya Kidumu nyinshi cyane c'est-à-dire aba Fenda Famstay aba ni bamwe mu badufasha cyo kimwe namwe nuko nkamwe bwejo nuko mu badufasha dushobora brand na nyene tukabashira ko namwe kaba nk'icuti ni surprise mutegurira abakunzi b'umuziki na cyane ko n'umusozo abo bivuga ni bande kubera nibo batubwiye rero bisanzwe imiziki murayizi mwese murayizi tudaciye hirya no hino ntihabura ikintu gishasha ariyo surprise ihari ku bantu baza kuhaza uno munsi rero icyo kintu mva uramutse unakivuga niba surprise ziteza kuba ihari Niyasaba ko twoca tugira ko n'ikibazo cyane n'ibindi bibazo turaza kwakira ibibazo bitatu mbere yuko turangiza ariko usa n'unganiye Fidel cyo mumenya nuko abantu baza kuza hari abartiste muza kubona batari kuri affiche ariko muza kubona kuri stage kandi bakomeye batashimye kuja kuri affiche ariko baza kugaragara no munsi kandi abartiste musanzwe muzi kandi musanzwe munakunda reka tubwire ko muri dondora hama turatangura nawe Perita Onel Silva hama Aston. Ok, bonjour tout le monde. Nitwa Mose Sanjero, Relatrice International TV. Dufite ibibazo bibiri bwa mbere ni ukubarizita kuri kino gikorwa kidasanzwe ariko kandi mwavuze yuko ku mugoroba niho lancement officiel itangura kandi kwinjira ni ku buntu ndazi yuko muri kino gihe abarundi kazi barakunda umuziki kandi paka witabira ese kino kibanza kirakwiye kugira ngo abantu baza muze kuronka ahantu muze kubashira kigira kabiri kuri iryo zina rya Buja Nile Band kumbure atari gutahura neza irya Nile mwashatse gushiramwo isiguro iki akoze tugire ko ugerageje kwishura ko cyambere baza kibanza gikwiye tuza kuba turashira ikibazo cya kabiri naho Buja Nile Band isobanura gutya ni Buja hanyuma ni naho ni soko hanyuma twebwe uko turi band tuzi imiziki muri make ni isoko y'imiziki myiza nico Buja Nile Band twashatse gusobanura Kuri akabazo ushaka kubaza hariho akabazo bavuze ngo nimuzi amasaha aza guherera eske ngo biza kuvana n'ingene biryoshe cyangwa n'ingene bitaryoshye ushaka kumenya nk'umubyobiye ari kugambye bagaca batasizera ntubona ko muza mumara ikibazo cya mbere icya kabiri gufata D1 na Esther Nish na abasitari tuzi bakomeye nowadays mukabashyira mu bw'akarabu canke concert for free mubona ko muri ko murabasuzuma muri ko mubona ko muri ko murabasuzuguza ja abantu batavuga ati none bajya binjira mu bintu bakora ibitaramo byo kwa gusa sesori ye ikibazo cya gatatu kirakubaza kumana muraba mu kuza mweza ja eske hari umukobwa nta mubona yuko ja hari agahogo tutazoshobora kuronka cyangwa yoba harimo abandi bakobwa imbwira ko mbaza n'ujya mukobwa tuyimva gute n'umukobwa mu bahungu wenyine kubera hari umugani bavuga ngo wajama barenda wari murembe wumva gute ja wumva uri cyerekera biraza ko twahera ku mukobwa nyine ku kibazo cyane wiyumva gute kuba uri muri band n'iyi uri wenyine uraza ko ari cyo yashatse kubaza bareza nabishimira cyane kandi sinigwenye
ngira mfata akanya juste ikibazo cya mbere bavuze ngo hamwe tuyobiha je nibaza yuko tutofata umwanya wo kubahamagara mwese ngaha kugira tubabwire ko tuzakora ikintu kibishe twarize tubahamagara nuko twizeye yuko twariteguye tuza gukora ibintu biza kuryohera abantu ni nayo mpamvu yavuze ati ntituze umwanya tuza guhereza kuko turashobora kubandanya bivanye na muda abantu bari hama kucerekeye Esther Nish na D1 mwavuze ati mwibaza yuko muba mwarabasuzuguye donc mwabashize hasi nkuko babivuze hari abastar benshi mu gihugu cy'u Burundi ariko umwe bivanye n'ingene muba mwaganira muje gutubeshera ngo mwagiye kubakoresha ibintu by free bivanye n'umuntu ingene muba mwaganiriye bikavana n'ingene muhuza niwe urakorera service umuntu amaze bimukore ubwo biba bivana n'ivyo mwavuganye ukumva yuko yabishimye cyangwa atabishimye akakunda gusapotinga so baririmba neza rwose turabakunda nta n'umwe yigeze ashaka ngo kubashira hasi ya ahubwo nyene kubw'urukundo rwabo arumvise yuko bashobora kudusapotinga ego namungane gatoya nkuko abivuze kumva ko ari urukundo rwabo bashatse gusapotinga barumvise ibikorwa dufise nk'abagenzi babo cyangwa inshuti zabo baravuga ati igikorwa tubwiza gusapotinga ntabwo ari uko twabamanuye hasi ariko bo nyine bagize umutima wo kumva ko gusapotinga kino gikorwa nk'abavandimwe babo nk'abamizisiye abagenzi babo cyangwa abaririmbyi bagenzi babo hano turi kumwe n'umwe wabaye wa gatatu muri Music Jugane ndaririmba aba bose ari nk'abaririmbyi gushigikira abaririmbyi bagenzi babo nibaza ko ari mu bisanzwe nuko nawe ushobora kwikora kundi mu journalist ngaho ati isi gikorwa kana kangomba ko uza kumfasha ariko ntituba tumanuye agaciro uko mu journalist kunyumva zo gufasha nibaza ko uko byagenze so kuvuga ngo baje gukora kino gikorwa ku buntu ngo kubera ko kwinjira ariko ubuntu utamanuye agaciro ariko ni kubera ko bafise umutima kumva ko dufasha bibanye n'ubucuti dufitanye mba n'abagoye zishobora kuba ndabazi because barangira amashashi nk'abantu batabazi niyo experience naho mufise muri karaoke ku buryo abantu bafite experience big land cyangwa nk'amastage mwamaze kujya kwa mwamaze gukorana bakomeye cyangwa something like that. Nibaza ko experience idasobanurwa n'amastage twaba tumaze kujya no munsi nyine tubaye ikaze hano nabaza kugana no tuzagaragariza ibikorwa byacu dusanzwe dukora baza kubonera hano nyine. Yes, nuko nibaza yuko hari ibindi bibazo hariya Silva na Aston ariko imbere yuko tubaha umwanya nibaza yuko twogira mu kibuga yuko abantu bose bari hano benshi murabazi benshi bakoze ibintu bidasanzwe ubu yabaye wa gatatu muri finale ya Music barabizi Sami muramuzi yashyize muri demi-finale ya Music ariko mu artiste akomeye Pasi muramuzi amaze kuvugiriza abartiste benshi harimo za Sauti Sol n'abandi Fidel muramuzi yavugirije abartiste benshi b'abanyamahanga baje hano Deni muramuzi ni artiste yahora mu gihugu cy'u Rwanda amaze kuvugiriza abaririmbyi aba Bruce Melody n'abandi rero abantu bose bari hano nuko hari ibyo bamaze gukora kandi nuko hariyo ibyo bamaze gutanga nibaza yuko kino kibanza ni kimwe mu bibanza bifise publique nini yuzuza cyane rero abantu bo kwamabaza ngabazi yuko atamuziki mwiza uhari cyo gituma rero musabwe kuza muri benshi kugira ngo n'abatari bwamenye Bujani band iyo ariyo bashobore kudekuva ino band ariko nizana neza yuko niyo bamara kuyidekuva baraza kubona yuko ari one of the best band dufise hano mu gihugu cy'u Burundi. Aston Silva. Yes, merci beaucoup Jennifer Aston King kuva kuri Radio Iteka FM. Ikibazo ufise ikibazo kijanye bafatira kuri interest iri by free ariko harimo amazina uvuga ko akomeye muri industry bereye kuri band ni band nkuko amikreje kubivuga irimo amazina akomakomeye tuzi amaze gukora ibintu bikomakomeye mu gihugu Esther Nish D1 n'aba artiste tuzi uko bakomeye ngaha mu gihugu twumvise ko haza kuba hariho n'abandi batagiye kuri affiche ngaruka kuri interest mvuga nipanze gute kuri interest kubera kwigira ni for free
mwipanze gute ku buryo bw'uko icyo nicamara gutangura ataza usanga hariko haraba akajagari cyangwa akavuyo bivanye n'ubwinshi kuko amazina arakomeye uza gusanga hahinjiye abantu benshi ugasanga arabaye akajagari mwipanze gute kuri influence nibaza ko icyo kibazo cyerekeye jewe nibaza yuko mutwenzi mwese mubizi mutwenzi amahuzuye abantu benshi no kuri bora murabona abantu nyine babuze twebwe dufite sekirite dufite abasekirite benshi dufite abapolisi bisigura yuko abantu binjiye ku bwinshi tukabona haruzuye tuca twareta hama sekirite kindi kikakora indani karaba ingene abantu bameze abantu baja kugura ibinyobwa bakabaherekeza hariho n'abaseriveri bazoba ari benshi n'injya hajya abaseriveri b'injya ni benshi hajya ni ukuri ico kibazo nta kibazo ico twaracipanze kuva kera kandi nibaza ko murabizi mubamuza nka kenshi ivyo tuma twipanze mutwenzi yamayuzuye sekirite yamayiri yaservye murakoze Silva ni Silva ya selection kadenda rakura gikazo tseni kimu cyambere no guteza Bojani Event kandi anakeza na Bojani Hamba Business kwa bari mbere kugaruka mu cyo tubone imana onshasha gikazo tseni kimu amasezerano ari hagati ya Bojani Hamba Business na Bojani Event para abana b'umuhira cyane ari kirimo kana bazoburiza nga ikindi amasezerano sinawe neza amasezerano ari hagati ya Buja ntahangwa business na Buja ni event ko ari abantu bazomubwiriza nga cyane ari kirimo kana okay na yebwe ufite Buja na business mu muvyeyi Buja ni event ngumana wa muvyeyi nawe ni societe irongoye na Nina Gira Plus c'est-à-dire qu'on va bafise contrat wo kubita misi yose chaque jeudi dimanche ibindi vya contrat navyo urumva ni entre c'est confidentiel tugira twakira ibibazo bibiri vya nyuma uyu w'ishati ya rouge hamwe n'umukobwa amace turangiza twanje done urera journal je kibazo kise kibazo kijanye n'amategeko urabona mumenyesheje ibikorwa muzokora uyu munsi icyo gikorwa nacyo kiraza kuba gutanga isukari ubona ko hariho nk'abanywanyi mu gihugu hagati mwego mutumiye kuza n'ibintu kuba kuri imiteguro kuza cyane nawe kumuse ko mu gihugu hagati je nibaza yuko sinzi yuko kumwe mukorera journal muba mukurikirana amaradiyo bimaze guca amaradiyo menshi hariho Buja FM hariho Black FM hariho Iteka FM ni nyinshi cyane hariho East Africa Live Show nibaza ko izo zose zishika nibaza ko zishika hagati mikoa ili lancement ça ili conférence de presse conférence de presse tuvuga ibiza kuba mu ijoro mugabo igikorwa nyezina bari barakiza kuvakia imaze nka 3 semaines bikora cha maradi nakoze nazaye kunyarageje kumunganira uno munsi bashatse ahanini kugira ngo kuko nibo menyesha ibyo bagiye gukora kubanditsi n'amenyesha makuru umwanya w'igiteramo rero bavuze kugira ngo babitandukanye reka abanditsi n'amenyesha makuru babaha agaciro kabo bibe mu gatondo hama igiteramo c'abantu gishobore kuba ku mugoroba turakiye ikibazo shangirwa ni Farinka na Kuri Stage hari ikibazo Starboy yari yabajije avuga yuko imbere yuko biba bitangura imyebi murabashimira mukabakira ariko hageze yuko bihera akavuga ufite yashatse kuvuga yuko mu makwepfa icyo kintu nimwashimwakishije neza ndetse n'igishimwa mwishimira mbese nibyo yuko hageze yuko bihera mu bakwepfa cyangwa icyo kibazo nibaza yuko icyo gukwepa je nibaza ko bitaba bivyo ntitwagitawe neza nibaza yuko icyo sinzi oya yari yabajije yuko twagitahuye ko nibaza ko tubandanye ibindi bibazo je gituma nabaje icyo kibazo turamaze kuza muri bitegurwa na Bojana Hamba Business TID gihaza ngaha twaraje nk'abamenyesha makuru ariko hageze ko twarababuze bisigura ko atamafaranga mwaduha kandi sawa honyene biramaze kwibonekeza incuro nyinshi nari navuze ati uze kuraba uno munsi basi sinavyagirije band yana fresh respect uraba uno munsi mudukore nk'ibyo mwadukoze urakoze naza guco kwishura kumwe babahamagaye kugira ngo
murakoze cyane nibaza yuko twofata rero umwanya tugashima ibibazo byashoboye kubazwa kandi nibaza yuko byishuwe hama nuko mubibona hano tubamenyeshe yuko gato tubanze twumvikane iki naco twamenyesha nuko niyo byashika mukabibwira abantu mwibuse yuko nubwo bisegenya hano harubatse ku buryo umuntu wese abari muri kino kibanza adashobora kunyagirwa hano harubatse ku buryo umuntu wese ari muri kino kibanza imvura idashobora kumushikiranira urashoboye kuhabona ikindi kintu naco twamenyesha yuko haza kuba hariho n'ibinyobwa biraza kugabanurwa bisigura yuko abantu bategerezwa kuza ari benshi imfungurwa zirahari ariko ikindi naco nuko haza kuba hariho umuziki mwiza w'abartiste muzi kandi mukunda w'abartiste mwese mwifuje kubona si iminsi yose dukwiye gukora ibintu abantu bariha kugira ngo babone abartiste ari abantu bafite amikoro make ariko bakunda umuziki kandi bashirikira umuziki rero abo rimwe na rimwe turakwiye kubibuka kugira ngo nabo nyene bashobore kumva by'ukuri yuko turi kumwe nabo kandi tubana nabo yaba mu bihe byiza eka ndetse no mu bihe bitameze neza rero n'umwanya mwiza kuri ba bantu bahora bifuza kubona Abuja Need Band kuri ba bantu bahora bifuza kubona D1 kuri ba bantu bahora bifuza kubona Esther Nish ariko kandi no kubona abandi ba artiste kuko ni kubera bitemewe kumbura iyo nasoma programme GFC ngaha hari abartiste benshi muzi hari abartiste benshi mukunda hari abartiste benshi iyo bakoze n'ibiganiro kuma YouTube channel baronka views nyinshi baza kuba bahari kandi baza kuba baririmba harimo abarapera hari abaririmba R&B hari abartiste mwita aba legend baza kuba bari hano rero n'umwanya mwiza wo kuza kubabona no kuza kudekuva ino band shasha ya Abuja Need Band hama igisigaye fata umwanya dushimira abantu sinamenyesha amakuru mwashoboye kuza muri abantu beza kandi muri abantu biteka hama mu kurangiza kumbure Sami araza kuvugana n'abandi sinamenyesha amakuru bari hano kuko ni wari karabiraba igisigaye Imana ibahumugisha ariko nk'akajambo ko gushima kubashima nukuri nkuko twatanguye ibikorwa vyari mu maboko y'Imana nuko neze mu maboko y'Imana nuko nababwiye kuva kare ngitangura je muserukizi wa Abuja Number Business irongowe na Niragira Miss ndashimiye cyane abesha amakuru nuko mwabikoze mu butore bwanyu mu cyubahiro cyanyu mugafasha nuko mwaba mudufasha nuko mufasha n'abandi rero twabatera kandi ko dufise amaprojet benshi amaprojet menshi yo guhamagara artiste international muri minsi nukuri muzobikwame mudufata ku mugongo natwebwe nzobahemukira tukwama namwe muri vyose murakoze